ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane umugabo yubahuka gusiga umugore wiwe akumva ko umukozi wiwe yomubera mu gishingo ataniyehe n'imbwa yubahuka nyina aho ntibica bigaragara ko nivyo ntabonye babikora hama nawe ngo fiko yoba muzima agendana n'abagabo nkabo papa rero aho rero urukundo rubera urusazi cyangwa ubuhumyi aho ugira uronke ibyo nsigurira kugira weze umugabo wawe umva nkubwire ubonye imbwa itobotse ubuhanga ntiba yamenye inzugi nke utaravuka abagabo nk'aberi bariho ntararesha nyoko abagabo bigira intungane nka fiko bariho ntushake rero kungira impumyi canke ikigugu ngo simenye icokoko. Okay, fine dad, fine. Ngira basi dukore iki? Aha. Kuva ubugabanye imigenderanire na fiko bikunze utangure kumufata nk'umukozi wa so. Finish. Ahubwo tugenda. Superbat irahingura amabati ya BG30D, BG28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri tubafashiki. Hama nyakubahwa nari naje muri gahunda kugira ngo tuzuze ibisabwa kugira ngo nanje ndonga amahirwe. Ni ibyo twavugana. Ego. Okay. Musore. Nagerageje kuraba kuri liste y'ibikoko twemirije gukora. Nza gusanga kuri casting yiwawe turakeneye abantu babiri. Kandi muri abo bantu babiri buri umwe wese afite sene 10. Buri sene rero muri izo 10 ndikunda kubwira ikeneye ibihumbi 200. Bivuze yuko amasene 10 azotwara miliyoni 10. Uco ushira ko nayandi nakubwira ibihumbi 500 yo kuyandikisha. Birashobora gushika sene kadindira ndavuga gutyo bivuye kuri wewe. Ico gihe bivuye kuri wewe atetwe bivuyeko urongera ko inoti ibihumbi 500 bica bisobanura ko cyaba imiliyoni 3. Rero ikibazo kihari ni kimwe cyonyine ni kukubaza yuko witeguye kuri ibi ndakubwiye. Hama bane kuguhuza no konta. Nyakuba. Kujya nyine nakubwiye mu gatondo. Ikibazo cy'amafaranga. Nawe wongira miliyoni 10. Nari kuyakura. Bikubera gusa ahubwo mu wikomplika.
Icyifuzo cy'iwanyu nshaka ko nanjye ndonka amahirwe. Mu bisanzwe jewe singinga kugira ngo sesaguza abantu. Ndi ngaho kugira ngo shobore kurinda amasezerano ya kampani. Ndanurabe yuko amategeko twashizeho ariko arakogwa nkuko bitegekanijwe. Bino bintu mva nakubwiye by'amafaranga, kwiyandikisha, by'amaseni, ni kuvuga ngo ni imigenzo twama dukora buri gihe. Mu gihe twakiriye umuntu mushasha muri twebwe cyangwa kuba tugomba dukora. Rero ni byiza cyane ko we wumva witeguye, ahubwo none nyakubahwa bisaba akarangamuntu cyangwa wari kumbwira ngo ndaguha amafaranga? Oya, mu bisanzwe iyo karangamuntu irakenewe, niyo pasiporo mva nakubwiye. Ati kubera iki? Ni formulaire ngo banuzuze kugira ngo dushobore kumenya imyaka yiwawe n'umuntu tugomba twakira muri sinema yacu nshasha. Okay. Ajya witwa Richard? Ego. Isha. Hapo twafise umuntu umuryango yitwa uko. Atera inkuru. Isha. Okay. Isinyanga aho harakaburungu. Aha. Ya, aho harakaburungu. Okay. Merci beaucoup. Akira rero. Cugendura rero kuri umuryango ugira kabiri uvuye ngaha. Uza gusanga hejuru wanditseho accountability. Ucuri hayo mafaranga, baraza guha resizi ibiri. Imwe ucuyinzanira, iyindi ni kwawe. Hamuce witahira. Murakoze. Sawa cyane. Karibu cyane. Ego. Kubw'ingendo yawe yama mu bitekerezo byanje, ndakunda ukuntu umwenyura nkava nkawera ku yawe nyifato, baza muri iyo micungararo nakoze ibishoboka byose ngo ntware umudari w'umwakaka. Sa? Ego zona sara tutabizi. Tendiri bose tenga umutwe wawe. Rega babuje rimwe nabyo ntafise icyo nkora. Cyamba ndiririmbira ndiko ndibuka utuntu twahari iwacu, ukuntu nabandi ndiko ndirimbira ndi mwishamba kuragira impera. Rero umutwe wawe ntiwibagira. Hemaro nashaka kugutuma. Je numva mfise faiblesse, bijya byananiye ko nja ku isoko kwisumira. Je numva faiblesse, umubiri wose umengana umuntu yafashe inkona arankubita. Kashare kamabuje. Jewe nje ku isoko. Hari umukozi karaza agomaze kubikora. Ego mama. Ngomba ukoze. Ivyo navyo nibiki? Aho rego mubwire ko we na boss mutavugana. Nijoro kuntu yagoma nkure mwiyo koza. Yani mumukozi akantu menga navyirengagije. Yasanze hari yamwijoro. Ambazi iyo umukozi namugejeje. Yavuga ati harebye abaye seriye. Cyafata telefone nkubita ugatsinga. Na ura. Ntaryama. Akija kuri antene. Ati haro canda yajako. Rigita. Acambwira ati aho. Na Yesu yavuze ati murindire mu gisagara. Ubu tuvugana inkoko yabaye ari yo ngoma ageze kuri kotero. Neje nje kumukorera akazi ari wagomba shiye ugakora. Kare ya maro. Nijoro bimbwira je nabifashe bisanzwe. None vyakomeye? Sha maro nukuri aha nta kazi gahari nawe urabibona nenda kuzanira abakozi ndigi. Ahubwo fasha umutelefone siko umubwira subira inyuma. Chipso ngazo siko. Mabuje cira birarura. Hari iwacu urahazi. Iriya nombe ugize imana kwa uyigukuramwo. Hanyuma gashahu yashitse no kuri kotero cyo mvuga ati hewe subira inyuma karapfuye. Ndasara. Kirese nibushaka yuko ajya kubindaya canke yitwa mwana mwibarabara. Aho sawa ataruko. Iryo kosa ntaryo nokora ebana bizokwagira wewe. Ivyo ntaco. Basi nazi ntakundi. Mugarega maro. Wowe banzuze usimbe ndagutume. Usume ibisigaye turamwakira ntakundi. Ngwino. Cewe. Je ntaje nda mu isoko kandi agomba shiki. Ni ashika aravyikorera. Namukora akazazohemba ukwezi jewe. Eka. Eka. Maro nagutanguye kudeka hakiri kare.
ataranashika umurindiriza ibikorwa mbeho yoza gusoma ajanye inzira iyi yoja mu isoko iyi yosumiki ubona ibirungo vy'isosi yo bimenye ni ngombwa uzobanze kumwigisha umwereke kangondoje ni ngombwa ubanje kumwigisha umumenyereze umwereka haca icasuma iko bikorwa ni ngombwa ubanze unabimwereke n'ukuri mugabo uno musi gusa iyindi misi azozarijana kandi mushahara uzohembwa uwo musi nzogukatamwo nzongera ati hari umusi nagukoreye ugomba ushike azoyampako oya nawe reka gukavya n'ukuri ni ngo ahubwo nagutunze sawa ici. Ok, merci. Iyi ndwara. Murakoze. Wowe leta wigira hama ibisigaye tuzokumenyesha kuri telefone umunsi w'akazi n'izina. Ikindi naco ugenda ugerageze urondera mu director agufasha ku bintu byo kwatinga na cyane cyane ko mva zo n'ijya mbere bonetse mu bikorwa birasaba yuko ukora ibimenyetso. Nugira ikibazo jewe nari mfise groupe y'abapeti naguma mfasha shigikira uganzogerageza ndabegere banyigishe bike bike hama jewe naranse gukorana nabo kwera atazina bari bafise ubu nkeneye gukora n'abastar kugira na jewe nshike aho nshaka gushika. Mu bisanzwe wagize neza guhitamwo societe yacu. Twebwe dusanzwe dufise abakinyi benshi kandi babimenyereye. Ikindi kintu dufise c'amahirwe abantu baturongoye basanzwe bamenyereye cyane ibintu bya business. Second, barazi gukora promotion. Mu bisanzwe wewe nk'ugaragaye muri filime yacu baragukora promotion ukaba umusitari w'izina rinini ejo canke ejo amaze kumenyekana y'ama societe cyangwa ama company asanzwe barondera abantu bakora publicity baca baza bakakurondera kubera ko wabonetse mu bikorwa byacu. Ndakumva natari umugambi waje ikibazo c'amafaranga ikibazo ni izina ibindi bisigaye genzo kwimenya. Really? Yeah. Ico ni cyarangiye muri G.F.I ico cyarangiye ndabikwijeje. Wow. Wowe ugenda ufate ukora na repetition ngo ndabikubwiye. Ukwezi kuza ndibaza bidahindutse tuzogutumako uzibaragaza impano yawe. Murakoze cyane. Murakoze mari beza gire. Yego. Nende izina? Lisha. Lisha. Sawa karibu. Yego murakoze. Yego. Sawa sawa. Sawa. Be, hoş geldin abi. No musimba sana gutinjira. Akazi gari. Be, come on, you know who I am, ndi umustar. None ibaze nk'ubunye abanyamakuru boca ngahanye mpagaze ngaha. Utanguzana content zitasobanutse. Just nemere guhagarara hariho hose. Oh, sorry. Sinzi ko ivyo nawe vyumvira. Ako she. We hora mbwira ngo twe twera misi y'urukundo atabona amashaka kutubona kiretse gusoma reka urukundo w'amahoro umunezero why uri kurambwira ko ari nashaka kutubona shanka kadufutura. Be, come on. Reka kwitiranya ibintu she. Be, hari ibintu abakundana baganira utari mu kuntu tutahura. Mugabo bitavuze yuko ari ukuri kubasirangutse. We nyine urabizi yuko turi kuba ahantu umutwe. Hamwe mbone yuko umenye ibyiza byose byawe by'iwanje. Kuburyo yuko mba numva yuko umengo n'isi ndayikugabira. Ariko bitavuze yuko bicaho mukunda byumvira. Bivuze ko urambesha ngo negeretse. Sikukubesha ko mute muguru umva yuko ntama ndakubwira kuri kuzure. Bon. Hari gihe nyine nkoresha imvugo y'urukundo. Iremera ikizira mu bantu mugahita nengeseza kuri kuva ku Mana. Sawa.
urakoze n'ibyo n'ijambo hama sindagutevye kwibarabara ngo bagufotore nanje kubwira ko vyahindutse cyahindutse ibi ubu unkeneye zozo nasanga muhira tuganirireho cyangwa ndere ikibanza kimwe abandi bantu benshi dushobora guhuriramo kubera ko narimviye sanga guma nizana ngaho iwawe utarankwa ntibitesha vuma canke naho uhitamo gutanga isavya byose kwa dadi amatobano ubuziraherezo ariko be kumwe uri kurakomeza ibintu none kuzi wanje ikibazo kiri he ni no kuza muhera ikibazo kiri he sinibisanzwe waramaze kunyera kwinda aba journaliste onirwa gute no kwirinda umwanda no be come on ariko she urabizi neza ko nyine kwisanzura kandi ivyo urabizi sinokwisanzura nkuko nisanzura ngamuhira utokwisanzura rero igikwiriye gukogura kizi ndavuga kuri mu nzira kandi bye be come on baby Bo. Reka ninjire ngaha muri market gatoya ngura akantu. Yesu ubu naho ndamubwira iki? Allo. Oui, allo. Sha amusura n'umusinja kunze kunza kandi neje sinibaza ko tuzobonana. Ko ndi muhira jenyine rero niko nditegura isabato. Ahubwo rero ikintu nagenda nkubwiye. Gusa sinzi ko gicamo gusa igicemo byara amavuta. Kubera ndi jenyine wowe bikunze ntabona no muhira woza ngaha hama tugategurana ibintu byose tukabipanga turi kumwe. Ego ni icyumviro ciza kandi naje ndabishaka ariko rero ikibazo sinzi ko Abel hava vyemera kubera ahantu tuvanye sinzi ko hava nyemerera ariko reka mve kumubwira naco ndabe ko hava vyemera urambwira mbita mubati mvugana ego cuma adresse yawe ku buryo canziramo reka ndaye kurungikira sawa Bamubwiye yego namubwiye ubu utamushikiriye ngo utangure gukanaguzwa ayo maso bikarangira ataca umubari ucuza kumpenda ngo wabivutse papa uribaza ko nokubesha amabikamarira iki gusa ikintu kimwe by'umusore nshobora kuba nsanga atankunda ariko aranekereza umwanya gusa kuko ashobora kuba ariko nkoresha nk'ipiyo kugira ngo ashike mu nyungu ziwe kandi byose nje navyikwegeye sa wewe wabiteye gute yes dad nje nabiteye kuva tukimenyanye namuhaye icyizere canje cose namufasha buri kimwe cyose yarakeneye can you imagine amafaranga wampangu nguri cyo nkeneye cyo nshaka nagaburamo kabiri kamuha nawe kugira ngo akore ibintu vyiwe neza ariko nushobora kwimagine ko kuva ubunye hatangwe kongera amafaranga ntarashobora kugira na mentalite na ntoya kwimvira kwinezereza nanje nahora nkubona ntibaza kuciye ubwenge kumbe nsanzura umukobwa nk'abandi bose wabonye he umukobwa aho umuhungu amahera yiwe atari ubusazi
hama rero ngukeneye guko kandi inkwano yari kuduha yose warayimuherejeko. Papa donc je nategwa n'isano n'ukuntu yemereka amafaranga abavyeyi mama ngo ashaka kwambara begwe ibiki nyine cyane mvume ngo namufasha nze ndayamuha cyane baje nuza ndayamufasha ariko namaze gutabara ko nafashije ntashima. Urabonye kutanguye kwikangura hama yakwishuye gute? Iki nyine yamye nsigurira byo nyene vyiwiwe ariko je namubwiye ko niyaba nkene azoze ankwe hama tubane atari uko naho ndashaka nkora kumwe wambwiye ndamufata nk'umukozi wawe finish. Ntiwumva kugira unyemetse kugira unyereke rero kuri umukobwa wanje n'ivyari apana kare washaka kwifata nk'umwana nareze. Tugende rero nakarusha kongurira shokora. narifise inyota birata. ahubwo hari ikintu nashaka kubaza. Hari mugenzi wanje natumye ibintu rero nashaka gucayo ubwenda bihitanye rero ndaza kwiranje ndabukunza gutahirako. None urisiri yuko ugiye wenyine utaza kuzimira ukaza kwamenya muhira wenyine. N'imyaka mbaye mu gisagara je nkazimira. Habaye sishobora kuzibera nico kubona. Ahubwo ndakwereka address yaho ngiye kugira ushikane. Okay. Ndahabonye. Reka rero tugende kugira umurabe ariko sinza kugaruka kugutora ndagusigira atagisoro za kwimenya ingenizi. Sawa? Okay. Nabizi yabimbwiye n'iki si 3 miliyoni ibyo si byo kubwira ngaho wowe yagumane ikintu kimwe gusa utanga